Ni igenekerezo rya 20 kwezi kwa 12 mwaka 2023. Ndasuye kubaha ikaze, ndasuye kandi kwaramutsa abantu bose muko batumviriza muhera ingambwe isagara ca Bujumbura mutwumviriza kuri 87 n'ibice bitandatu. Tutibagiye natwumviriza kuri www.bujamedia ndizera namwege ko mumeze neza cyane. Tutibagiye natukurikirana nacu ku rubuga rwacu rwa YouTube mwandika gusa Buja FM. Ucubona turi live canke ikibiriraho kuri no rubuga rwacu rwa YouTube. Nitwa Asan Maniramona canke Asan H. Nje kubana namwe amasagera kuri 3 ni ku munsi wa mbere. Ndizera ko meze neza cyane, ndizera ko muri ko murumviriza ino samirizi. Hasigaye imisi mike gusa kugira dushoye kurangiza ono mwaka 2023. Imisi gera kuri 40 gusa kugira dushoye kurangiza ono mwaka 2023. Ndamutse abaririmbyi bose bakorumviriza kino kiganiro bava bakagera. Ndamutse abaproducteur bose bava bakagera. Ndamutse imiryango yose muri kano kanya bari kwarumviriza ino samirizi yacu Buja FM. Meze neza cyane ni kiganiro cy'amagiteza imbere abaririmbyi imisi yose ya mbere gushika imisi yose ya gatanu guhera isaha 8 gushika isaha 10 twashikiriza amakuru y'abaririmbyi. Simba DJ nyene mbandi kumwe n'abagenzi banje, ndavuga Linda Nikita, ndavuga Amipro, ndavuga DJ Israel. Tamatuni bane badatana mu ndagano twashikiriza kino kiganiro. Ndasuye kandi kubaramutsa, turasuye kandi kubaha ikaze. Ariko imbere gutangura kino kiganiro twakire apere zigera kuri 5 gusa. Mutubwire nyene tuje gutanguza ndetse tuje gutangura kino kiganiro. Dushire mu biganza vy'Imana. Turashaka usengera kino kiganiro ndetse nino ndwi tugiye gutangura kino kiganiro Hitconexion. Umufana yemera, umufana senga, akunda Burundi, akunda abaririmbyi, adushire mu biganza vy'Imana dutanguze kino kiganiro tumeze neza cyane. Kuri 61 ubusa ubusa. Umunywanyi wa mbere adushire mu biganza vy'Imana dutangura ikiganiro tumeze neza cyane. Dutanguza n'amajambo y'Imana kino kiganiro Hitconexion. Hello? Oui, amahoro. Amahoro Imana bane nam. Ego homeboy. Ego. Umeze neza. Ni sawa ndashima. Aho kumutanga murakomeye. Ego. Dufata kanya dusengere kino kiganiro, dufata kanya dusengere abaririmbyi bitavye Imana muri no weekend. Mana nzima turagusavye ubandanye uduhezagira na Hitconexion. Kwanza turagushimiye Mana ku myaka 10 Buja FM ikwijije kandi tushime n'ukuntu umuziki w'Uburundi twatera intambwe. Mana turagusavye abaririmbyi wahamagaye ku bwawe ubakire mu bwami bwawe Mana. Turagusavye Mana abaririmbyi bashoboye kuba bari mu bitaro n'abandi bashoboye kuba bagwaye udufashe Mana ubakize. Uhezagire n'abaririmbyi Mana nzima bakomeye babandanye bagira ubumwe hagati yabo, babandanye bakundana. Hama n'ibikorwa byabo by'umuziki Burundi ubandanye utera imbere, areke kubamye intati Mana nzima ndetse n'abafana bwabo babashe guhabwa agaciro umuziki Burundi Mana nzima. Reka tugushimire Mana, dushimire na Hitconexion, reka tubashimire abamenyesha amakuru bose ukuntu Mana nzima bahezagiye bagashobora guteza umuziki Burundi imbere atanjyane mu bumwe n'urukundo. Tugushimire Mana nzima. Amen amen. Urakoze homeboy. Ego. Imana iguhezagire. Ego hama. Ego. Buja FM umunsi mukuru ne bizogenda gute ku myaka 10 tumaranye? Umunsi mukuru tenyenya gato tugiye kwibabwira muri nondwi ingene biteguye ingene bimeze. Na Buja FM hejuru cyane turacari kumwe. Murakoze cyane. Mane bahezagire. Amen amen.
urakoze cyane homeboy kudushira mu biganza vy'Imana dutanguza kino kiganiro Hitconexion cyo ku munsi wa mbere dufate abandi banywanyi bagera kuri bane gusa twakire apere zanyu namege mutubwira aho muherereye muko murumviriza kino kiganiro 61 10 ubusa 61 Salo Sawa. Amahoro. Asan Age. Yes I. Ewana, inatinye kweri gutelefona kubera business ngina nyende mupagani. Ariko bana bayo wa mbere. Ego. Ariko hombo urabona ko abikoze neza dushize mu biganza vy'Imana. Ayubakwe kabisa. Ego. Muduha amakuru rero dushaka twakumbuye kabisa. Murakoze cyane twafite ibintu byinshi cyane. Sawa muduhe n'amakuru ya badabuje na kiriko. Asante sana. Hello? Oui, amahoro. Mani irambona. Yes I. Abbas. Neza sana. Alhamdulillah ndashimira Imana. Ewa naho mbo yarantanze ragomba nanjye ndabashire mu biganza by'Imana. Oya si bibi ariko dushize mu biganza vy'Imana nawe. Emwe Mana ugira neza Mana ubushobozi Mana bubasha data twese mu ijuru izina ryawe n'iryubaho ubwami bwawe buze isamirizi yacu tuyishite mu maboko yawe turakoresha amenyesha makuru bagiye kuduha ikiganiro ubagirire neza ubane nabo turanse imiyaga mibi imiyaga y'imfuri kwiraboneka muri iki gihe ubaririmbyi bacu turabihagaritse bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo turahagaritse imiyaga mibi yose ibintu bitajyanye n'ubugombe bwawe muri ino muziki yacu y'u Burundi turayanse turayahagaritse turakweretse Asaneti turakweretse Amir Pro turakweretse Israel turakweretse Nikita ubazigame ubagirire neza ubahe n'ubushobozi n'ububasha ndakweretse umubyeyi wanje nkunda cyane Natasha Labambu muzigame urupfu n'umukoreko mu izina rya Yesu mushire ko ubudahangagwa ndakweretse Oscar Fashion umugirire neza umuzigame umuhezagire ndakweretse bwira Imana na Jabu ndakweretse abumviriza isamiri yacu nziza Buja FM utugirire neza twese aho turi twese tugugwe neza abari mu mamodoka yabo abari ko barumviriza Hitconexion bari muhira bari mu masoko atandukanye bakunda Hitconexion Imana ubagirire neza uno mwaka turangize mu mahoro turi kumwe nawe byose birashoboka n'igihugu cyacu turakishize mu maboko yawe Mana utuzigamira igihugu tuzigamira umukuru w'igihugu abarongozi bacu Mana ubagirire neza icubahiro n'ububasha n'inganji n'ibyawe bibe bidashira amen turabaye kaze rero na karibu Imana ibagirire neza turi kumwe 5 kuri 5 Oscar iti message yawe yayibonye kandi Imana ikugirire neza Oscar Imana iguhe icyubahiro kandi Imana yaguteye icyubahiro murakoze rero muze kutubwira amakuru y'abahungu bacu ko bamaze kwicara hamwe bakumvikana kandi barakwiye kwicara hamwe bakumvikana ko nabavukanye twe dukunda ibintu bimeze neza tukumva ko bagiye hamwe bumvikanye natwe cha tuba amahoro kandi no muri Hitconexion namurazi ko mushaka amahoro mushaka ubumwe mushaka ko nikita kwatavuga umumperekaze nikita wanje nikita mutetanguzi ari ngaho arakumva na Israel na Midro wabwire ati Abbas arabakunda cyane turagukunda natwe Abbas ego mugira ibihe byiza cyane urakoze cyane Abbas ego Yes yari Abbas nawe ne kwadushira mu biganza vy'Imana mu kiganiro Hitconexion nukuri reka dufata kanya natwe tubashimire cyane muramva ko mutuba hafi mwumviriza isamirizi yacu Buja FM ndetse mukadushira mu biganza vy'Imana ndizera ko tugiye kubana namwe gusa amasagera kuri abiri nitwa Asan Manirambo na canke Asan Age ariko nuko vyamasima DJ nyene reka mai ikaze bagenzi banje Linda Nikita canke DJ Israel izi reka nakuramutse Amahoro cyane Asan Linda Nikita nawe uri kuratwumviriza ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe washize kuri Buja FM isamirizi ryoshe irimwe ibiganiro biryoshe harimwo abamenyesha makuru baryoshe n'abatwumviriza baba baryoshe bameze neza cyane yes meze neza Asan umuryango wasize ameze neza yego kabisa weekend yagenze gute kuri DJ Israel weekend yagenze neza cyane ebana isinzi ry'abantu yaje kudushigikira na Peace and Love Vishum Kali wa live yaza ko mwabibonye ku mbuga nsanzwe nkoresha yari full watu ebana full ambiance full vianderie full pombe full music performance nziza ya Vishu uya mutibe turaza kubigarukako yarakoze amateka cyane hari ya Nyabugete phase 1 muri Samuel's Hope Hotel mes chers amis Vishu yubahwe uya mutipe ni robo kabisa
ni myakazi no stop yewe gaye yakwise umuziki kujana bati none uyu n'umuntu uyu yakozwe muki 4 heures no stop show simba na gahengu yaba full ambiance yewe gaye Asani uriko mana barahomvye oya turaza kubigaruka ko turaza no kubivuga byari bon sana abantu benshi la Concorde abascanere abashumi Isra Cool Fans best team aba popozi baya Popola team nuze ya Club Shika intore ku rugendo bose bari hajya bose bari ibintu bimeze neza zerumva ko ari umuntu w'abantu yego vraiment barakoze kuza kudushigikira no kuri hajya ngo ibintu n'abantu kabisa yego imaze kubona umuntu ukamutumira kuri invitation karabana déplacement kavuga ati reka mva honzi nje genda kumushigikira nyabuva ko uri umuntu w'abantu no kuri ariko nawe uzo bifisha ubusa yego vraiment yego yes mumvise ko DJ Zirara ameze neza cyane reka tuje ku musesanguzi wacu Linda Nikita Yes ndakuramukije yamucane Asani arasesagura ngora meze neza nawe wakize nukuri meze neza urana kano ka grippe umengo ari malaria abantu bose namengo ni malaria karakaze kareze urabona nyene ko abantu bashi kabisa kariko karabakorako ariko Imana ishimwe ko waje wasuye kugaruka uri muzima ngo grippe y'ubunye ngo iragufata malaria ugashuha nyene ukamera kumva kamera ku mutwe ukaba faible ukamererwa nabi vraiment je yamfashe guhera mardi umunsi wa gatatu sinavuye muhira umunsi wa kane naje kuronka gahengwe vendredi ndi ku macordicap kumbe cordicap bifashe umengo ni kinini oya iragusinziriza yego amatwi umengo ni wumva ariko ni imiti je nabonye umenga ni imiti yose ya grippe za Febrilex zose umenga zirakuranda faible zirabanza zika yego yaramfasha ariko ndashimira Imana ko vyagenze neza ariko nambwe umeze neza ariko je nane ndashima ndumva na Israel ko vyagenze neza ku ruhande rwiwe hose kote zose umuziki akishwa n'umuriro akanyobwa vyose umva nyene ko yavuze ko byari bimeze neza vyagenze bon dushimire rero abase abanje kudushira mu biganza z'Imana na homeboy hajya niwibaze ngo ni ikintu gitoya hajya ni ikintu kinini cyane kubera urabona ko ibihe turimwo bisa nabi kabisa ibihe turimwo birababaje ibihe turimwo biteye ubwoba ariko reka tuje tubabwire ivyaranze Miss Erika ni Erika irakoze azwi cyane nka Miss Erika yitavye Imana kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 munyonyo umwaka wa 2023 biturutse ku ngwara y'akanya gato nkuko vyashikirijwe n'umuryango wiwe Miss Erika akaba yitavye Imana mu bitaro vya Bumelek mu gisagara ca Bujumbura yavukiye mu gisagara ca Bujumbura umwaka wa 1992 ibikorwa vyo kuririmba yabitanguye mu mwaka wa 2011 ari kumwe n'umugwi Question G ari kumwe n'aba Josdi Lili Soso MG Babel Albi wa Mandalino hamwe na Terry West ari kumwe na Question G bakoranye indirimbo yitwa Lipi Kosa yamenyekanye cyane mu gisagara ca Bujumbura yahavuye abandanyiriza ibikorwa muri Kora Entertainment Label hamwe n'umuririmbyi Sadbi bakoranye indirimbo yitwa In My Heart ibikorwa vyiwe vyarabandanije muri Kiundo Entertainment aho bakoranye ibikorwa bitandukanye byatumye amenyekana mu Burundi mu Buganda no mu Rwanda ari kumwe na Kiundo Entertainment barakoze indirimbo nka Give Me Love indirimbo ubuziraherezo hamwe na Mon Amour yarigeze gutahukana udushimwe dutandukanye cyane Best Female Artist of the Year mu Burundi mu mwaka wa 2019 mwihiganwa Buja Music Award Miss Erika asize abana babiri umwe yavyaranye na Salji yitwa Brian Gihozo Young Sale
hamwe n'uyundi bavyaranye n'umugabo wiwe babana. Turahojeje umuryango wiwe, umuryango w'abaririmbyi mu Burundi hamwe n'uwabakunzi w'umuziki muri rusange. Imana imuhe uburuhukiro budashira. Ikigandaro Miss Erika ni hariya muhira kibera hariya muhira aho yarasanzwe aba mu Kinindo mu gihe kumufubana iteka antermizoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 mu Nyonyo mwaka wa 2023. Vyani vyaranze Miss Erika, ndizera ko DJ Zirade kwidusomera aje kutubwira ivyo yagiye arakora ndetse n'amalebo amwe yagiye aracamo. Mumvise ko uno muririmvyikazi yakoze bitari bike ndetse mu guteza imbere umuziki wo mu Burundi. Abakunzi b'umuziki wo mu Burundi bariko baratwumviriza, abakunzi ba Hitconexion, nibaza yuko bazo ja muri enterrement so samedi 25. Ikiziga cyo kiri kuri Bomereke nyene. Ego. Ndizera ko ku munsi turonsa makuru ndize turababwira ingene nzo bimeze navyo.